Monsieur le Président du Festicab, Madame, dont la mission nous sera dévoilée, je l'espère, tout à l'heure, Mesdames, Messieurs les journalistes, les équipes des différents médias du Burundi, c'est toujours pour la Banque de crédit de Bujumbura, son personnel, la direction générale et moi-même, une joie immense d'apprendre que le festival Festicab va avoir lieu, parce qu'on attendait avec impatience, et bien sûr, joie immense de pouvoir vous recevoir dans nos murs pour pouvoir procéder solennellement à cette cérémonie de signature des conventions de partenariat que nous avons démarré, si ma mémoire est bonne, en 2010. Et depuis lors, la fidélité est toujours là. Nous restons fidèles au Festicab et le Festicab nous reste fidèle. Ce n'est pas un mariage de raison, c'est un mariage de fidélité. Une relation qui certainement nous aide à nous propulser dans notre visibilité en tant que BCB. En témoigne votre présence. Je n'ai jamais réussi, quels que soient les événements, à rassembler autant de médias. Et je vous en remercie beaucoup. Je ne sais pas qui vous a mobilisé, si c'est le Festicab, c'est M. Ngabo, mais merci beaucoup. Nous profitons de votre présence, mais j'espère aussi que ce partenariat a pu aider le Festicab à aller de l'avant dans ses projets. Ce n'est pas à moi de le dire, il va nous le confirmer. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue, cher président, chers collègues, et que puis-je souhaiter, si ce n'est que plein succès au Festicab 12e édition 2021. J'ai appris qu'on a choisi un thème. C'est toujours le cas. Chaque année, il y a un thème porteur. Aujourd'hui, le thème qui nous a été choisi, qui nous est proposé, c'est tous ensemble contre les violences basées sur le genre. Tout à l'heure, lors des interviews, on va vous communiquer les activités que nous sommes en train de mener. Et vous allez constater que, même en tant que banque, nos activités convergent vers ce noble objectif, celui de nous battre tous, conjuguer nos efforts pour nous battre contre les violences de tout genre, basées sur le genre. Et je vous en remercie. Monsieur l'administrateur, directeur général de la Banque de crédit de Bujumbura, chers représentants des différents médias du Burundi, ici présents, monsieur le directeur de l'exploitation de la BCB, chère madame aux côtés de la DG de la BCB, bonjour et bon après-midi. Alors pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici à la BCB, parce qu'il est de coutume, depuis bientôt 2010, qu'on se retrouve quelque part, au Kagnou Abab, comme on dit, pour que la DG de la BCB confirme au nom de l'institution qu'il représente son soutien indéfectible au Festicab, donc en toutes lettres, Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Ici, vous vous sentirez toujours comme chez vous. Parce que c'est le principe d'une banque, c'est d'accueillir le maximum de gens possible. Évidemment, en espérant que tous vos comptes seront bientôt placés à la BCB. Nous apprécions, monsieur la DG, en tout cas votre fidélité. Parce qu'une chose est certaine. Le Festicab, c'est un événement culturel. Mais c'est aussi une manifestation rassembleur. C'est une manifestation, je dirais, qui se bat pour une cohésion pacifique, sociale, pour que les différentes composantes, n'est-ce pas, de la société burundaise se retrouvent ensemble derrière un idéal, derrière une manifestation où chacun de nous, tout le monde peut s'exprimer librement à travers l'image. Et comme on dit en français,
une image vaut 1000 mots. Donc tout ce qui se passe au Festicab, que ce soit pendant le festival proprement dit, ou en dehors, parce qu'on a aussi d'autres manifestations en dehors du festival, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires, n'est-ce pas, des citoyens burundais. À titre d'exemple, au-delà de la semaine du festival proprement dite, nous avons une tradition d'organiser une tournée cinématographique dans les communes à l'intérieur du pays. C'est dire que nous touchons non seulement les publics de Bujumbura, mais aussi les publics de tout l'intérieur du pays, parce que nous jugeons que chaque Burundais a le droit de jouir, n'est-ce pas, de toutes nos activités, de tout ce que nous faisons. En dehors de ce plaisir, de cette activité ludique, Monsieur l'ADG, en nous confirmant votre soutien chaque année, vous ne pouvez pas vous imaginer un soulagement, un réconfort que vous nous apportez, parce que c'est dire que d'une part, on n'a pas le droit d'arrêter le Festicab, mais d'autre part, ça veut dire que effectivement, étant rassuré qu'il y a quelqu'un qui nous soutient, qui nous pousse, nous avons l'obligation, le devoir de poursuivre nos activités, quel que soit le niveau. Mais au-delà de ce soutien, il faut savoir, monsieur l'ADG, un festival comme celui-ci, c'est un créateur d'emplois pour les jeunes. Parce qu'il leur donne l'opportunité, n'est-ce pas, d'adhérer à un outil de communication innovant qu'est le cinéma et l'audiovisuel. Et de plus en plus, on se rend compte que le cinéma et l'audiovisuel, c'est un outil incontournable et plus qu'efficace dans la communication, dans la sensibilisation, dans l'éducation et dans l'information. Sur tous les thèmes, sur tous les problèmes de l'heure, n'est-ce pas, qui préoccupent le pays. Et comme chaque année, nous avons adopté comme thème les VBG, les violences basées sur le genre. Vous l'avez dit tout à l'heure si bien. Quand les gens entendent violences basées sur le genre, on croyait que nous sommes toujours dans les guéguerres. Il y a des violences qui ne sont pas nécessairement apparentes, mais qui sont réelles et qui affectent les esprits et le cœur des gens. Et je sais que dans votre banque, justement, vous vous préoccupez, n'est-ce pas, de l'équilibrage ou de l'équité, en tout cas de la paix, au sein de toutes les communautés qui opèrent de l'intérieur et de l'extérieur de votre banque. Et vous en remercions et vous disons que de notre part, nous n'aurons que l'obligation aussi d'aller dans ce sens et vous appuyer comme notre contribution aussi à travers tout ce que nous avons comme outil de communication. Monsieur l'ADG, aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter une personne qu'on n'avait pas encore l'occasion de présenter, surtout quand on a organisé notre conférence de presse de lancement du Festicab 12e édition. Plus d'un croyait que le Festicab était mort, on n'allait pas se réaliser parce qu'on a connu une année vide de 2020 où le Covid a pris, je dirais, de l'ampleur et aucune manifestation publique ne pouvait se réaliser, non seulement au Burundi mais dans le monde entier. Alors, comme à chaque année, nous avons un parrain et une marraine. Je vous ai vu tous souriants depuis que vous avez commencé cette conférence. Parce qu'à votre droite, il y a une personne, je pense, qui vous a influencé. Vous voyez même son sourire. Eh bien, mademoiselle Dativa, c'est la marraine de l'édition Festicab 2012. Dativa a été choisie comme Miss Popularity. C'est-à-dire qu'il y avait eu un appel à projet, n'est-ce pas, c'était adressé principalement à ce qu'on appelle Miss, mais au genre féminin, des projets qui soient dignes d'être promis dans ce pays, dans l'intérêt du développement du pays et dans le sens aussi d'une cohésion sociale de ce pays, surtout pour encourager les jeunes à la créativité et à des emplois en tout cas innovants. Et c'est Dativa qui a gagné ce concours. Aujourd'hui, on l'appelle Miss Popularity. Et voilà, c'est elle, à l'unanimité de l'équipe du Festicab, on s'est dit, voilà une personne qui va être notre ambassadeur pour cette année. Alors, Dativa,
je sais que je vais vous surprendre. Si vous avez juste un petit mot avant que je ne conclue, on apprécierait juste de donner votre sentiment d'avoir été choisi comme marraine du FestiCab. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ngabo, pour ce temps. Et comme vous venez de le dire, c'est vraiment une surprise pour moi. Mais d'abord, je salue tout le monde, Monsieur la DG de la BCB, Monsieur le Président du FestiCab au Burundi, je vous salue et chers journalistes. C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui dans les enceintes de la banque BCB, Banque de Crédit de Bujumbura, pour bien sûr parler du FestiCab qui est un événement, on connaît cet événement depuis, bon, moi je le connais très jeune et c'est vraiment un événement éducatif qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été choisie comme la marraine de cette édition, la 12e édition du FestiCab. Et j'espère vraiment que ça sera, comme ça l'a toujours été, très éducatif, très instructif, surtout pour les jeunes qui sont dans le domaine du cinéma. Ben voilà, alors merci beaucoup et j'espère qu'on va passer une semaine différente d'autres semaines qui va marquer nos vies. Et je termine par un appel vraiment à tous les jeunes de participer dans les événements du FestiCab. Je suis sûre que vous allez me remercier par après parce que il y aura beaucoup de choses à apprendre. Et merci aussi à la BCB pour nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Donc on y va quoi. Alors, Le FestiCab. C'est ici. ouais. Moi aussi, je vais signer. Ça. Voilà. Là. On peut s'échanger? Oui. On y va? Mais je crois que, pourquoi pas, dans les années à venir. Actuellement, l'enveloppe qui a été offerte pour le sponsor de cette année, c'est un montant de 5 millions de francs burundais. C'est une enveloppe conséquente qui pourra appuyer l'événement. uyu munsi twaje muri BCB nguko vyahora buri mwaka haciye imyaka 10 ubu n'umwaka ugira 11 iri banki ya BCB ridufata mu mugongo buri mwaka rikaduherekeza mu bikorwa vyacu biduhereza n'akantu vuga n'agakemanyi k'amafaranga adufasha gushira mu guteranya n'ibindi twaronse bizofasha FestiCab gukora. Murazi isabukuru irukura ritegura risaba uburyo bwinshi. Hari abantu barikoramwo, hari ibintu dukenera, hari n'uburyo bw'amahera. Rero tugenda turaterereza hose. Ico twishimye uyu munsi nuko basuye kuduhamagati n'ubu ntizuzodehukirwa kubafasha muraza ko turabona ivyo mukora mwumvise mu kanya bavuze yuko baduhaye agakemanyi kangana n'imiliyoni 5. Ivyo rero biraduha ingoga nyinshi bituma yuko FestiCab izokwama ibandanya tudafise novuga nk'uburenganzira bwo kuvuga ati turahagaritse igikorwa kandi dufise abaguma badushigikira. Kandi iciza cyavyo mumenya nuko iyo tuziko buri mwaka tuzoronka nk'aka gafasho twebwe bidufasha kwama tubona yuko imbere ari heza ko turazi na bene nabavuga ati umwaka tuhagakemwe kangana gutyo mu myaka ikurikira turazi ni abaheza kurusha bazosubira bongereze ko kugira ngo dushe gukora byinshi kurusha. Nico gituma twatumiye kugira ngo tubamenyeshe ako gakuru keza na cyane kugira ngo dushe gushira umukono ku myumvikano twagiraniye nabo kuko uwo mugambi nuwa twese babiri tukaba twifuza ko umenyekana na bene gihugu. Ariko hagataho
abarundi bashobora kumva festicade bumvise festicade iza kumurika abarundi na cyane cyane mu bijyanye n'imico n'akaranga hanyuma muco mwiza ko n'ikibazo cya kabiri BCB novuga ko ari ishami rikora mu gisata cy'ubutunzi uno munsi tuvuze ibijyanye n'ubutunzi tukavuga n'ibijyanye n'imico n'akaranga bifitanye isanire. Ndishura ikibazo cya mbere cya kabiri arakibishurira mvuze akarusho festicab izana iryo sabukuru ry'amareresi mu Burundi akarusho bizana nuko bwa mbere na mbere murazi ko festicab dukorera ku masanamu. Iyo turakora amasanamu hari ubwoko bwinshi bw'amareresi dukora, hari ziga twita film de fiction iba ari ngagakuru canke umugambi umuhinga wo muri ivyo by'amareresi yiyumviriye bivuye ku vyumviro vyiwe bwite yihinguriye akerekana tuvuge nk'ikibazo cyo kiriho hagati y'Uburundi hagati y'abarundi canke mu banyamahanga mugari yacimvira akacandika cyose idonido ku buryo aca kenera n'abakinyi bazoza kwerekana novuga nk'inkuru canke imigambi ashaka kwerekana canke kugira ngo bamukinire neza abantu bishoye kubashikira kugira ngo bamenye ibibazo biriho we kubwiwe ingene yiyumviriye ingene tworonka inyishu hanyuma na cane cane murazi abarundi turakene ibintu bidusamaza rimwe na rimwe nico gituma usanga benshi barakunda nk'ama television wo haraje vyinshi hasiga n'amasanamu aca mu mihora amwe ngurukana bumenyi afasha abantu benshi na cane cane urwaruka kugira ngo basamare mugabigana kandi ibiriko biraba ari wabo canke mu mahanga. Je nuvuga ko ariko karusho gakomeye ikimenyamenya nuko festicab ya buri mwaka tugerageza kuyerekana ahantu nuvuga hari nyubakwa zibijejwe ari nka Institut Français du Burundi canke Centre Jeune Kamenge canke twagenda ruguru kandi buri mwaka cinyaka novuga indwi 6 duske tuja no makomine ya ruguru tujanye amareresi yakozwe n'abarundi kugira ngo bamenye abahinga babo ivyo bakora na cane cane kugira ngo bamenye ibintu vyabi wabo bivuga ivyi wabo tutama tuja kuragusa ibintu by'abanyamahanga. Urumva ko ari akarusho gakomeye gose bakumva yuko natwe we dufisa abahinga babishoboye na nico gituma kandi kubabikurikiranye murazi yuko twagirageje gucudika n'ayandi masabukuru yo hanze novuga mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka no mahanga ngijya FESPACO Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou hariyo zitwa Zalaf nivyo muri Egypte n'ahandi. Ariko hagataho Burundi festicab muginde mutegura iyi festicab ushobora kuba mugiye intambanye nivyo BCB murakoranye irabafashije ariko hari ubushikiranganje busanzwe bujejwe ibijanye n'imico n'akaranga ni intambamyi zihe mubona muvuga muti kugira ngo duteze imbere by'ukuri akaranga turacafise intambamyi nizahe hanyuma mubona zova mu nzira kugira ngo wa muco n'akaranga w'abarundi tugaruke. Kuri twebwe ku byo tujejwe nditwovuga ko dufise intambamye nubwo bushikiranganje ubushikiranganje nimwaraba n'amafishe yose kuva dutangura twama twandika sous le patronage du ministère de la culture nukuvuga nta na rimwe tugira noze isabukuru tudashigikiwe nubwo bushikiranganje bujejwe akaranga n'imico kama y'u Burundi. Ikindi kandi mumenye yuko aho dufise cha kigo cha festicab ni nyubakwa twahawe na ministère ifise ubushikiranganje bufise ivyo vy'imico kama n'akaranga mu Burundi. Ico kigo murakizi mwese mwaraje ngiye twagira conference de presse hajya turi mu Kigobe nibo baduhaye ivyo biro baraduha amatara ndi turiha mazi ndi turiha urumva iyo tuba tuvyirira canke tugakodesha inzu ni ibintu bikomeye gose ari amafaranga menshi. Ikindi kandi iyo babishoboye bamaduha n'akarusho kakabasha kukuduherekeza. Ego bakoze banda TV nkuko mwibonye ko twari muri mu ikoraniro yakoreshejwe na festicab ndetse kumwe na BCB twahabonye umwigeme musanzwe muzi rurangiranwa Miss Popularity Dative nanye ndavuga ati sinova ngahanya namuvugisha ibibazo tujambo tubiri uno munsi nicaye sinahagaze nimusubire kuntwenga
Datsinda baramukije cyane. Mahoro mahoro. Meze neza. Cyane namwe. Ego naje ndashima kabisa. Okay. Ego Dative uri kuraboneka cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye kuva utanguye imirimo yawe wiyemeje. Nakahe kabanga uri kurakora kuko ndabona umenga hariho benshi bahaje batabonetse nko uri kuraboneka uno munsi. Umbajije ngo nakahe kabanga wo gukoresha kugira ngo ugume uboneka cyane. Nibaza gatakabanga kanini yankoresha ni kubera yuko ivyo navuga ntivyara amajambo gusa mugabo n'ibintu vyari bindi ku mutima rero nari sanzwe ndabikora n'ubu ndabirimwo urumva nibaza yuko nyine ari kwa kundi gushitsa icuba waravuze d'autant plus que je nabaye Miss Populaire no kwa abantu banoye rero novuga gute ndabafitiye ideni naryo ndabafitiye sinoronka ico ndabashimira mugabo no gukora ivyo niyemeje gukora. Ego uno munsi twakubonye ngaha anya Dative kuboneka muri Festicab bifise ihe nsiguro. Ni siguro nini cyane kuri jewe Festicab ni isabukuru twakuze tubona yaratureze yatugize abo turi uyu munsi kubona rero naratowe nka marraine wino edition kuri jewe ni ikintu citeka ntafise ico no kigereranya ndanashimira cyane Festicab donc kuri jewe ni ikintu sinibatse ko noronka amajambo ahubwo kwiriye kukivuga ni iteka ridasanzwe kandi vraiment ndahamagarira abajene cyane kuvyitabira ko ni ibintu vyiza bitwibutsa kuri culture na histoire y'igihugu cacu kandi ngo utazi yava ntiyomenya yaje n'icari urumva ni bakwe cyane kuri jewe. Ego ku bantu batabitahuye neza Dative azokorera iki Festicab mu bintu bo bavuganye vye sinzi ko yobara amabanga canke ariko ni igikorwa bo bavuganye nkuko ijambo marraine ribivuga marraine n'umushigikizi ni wa muntu yama hari igihe cose gushigikira ndetse no gutumirira abandi bantu kuza muri ico gikorwa urumva ico nzofasha Festicab no kubana nabo muri ivyo bikorwa vyabo ndetse no guhimiriza abandi urundi gwaruka nkanje kwitabira ibikorwa vya Festicab kuko je sinzi ngira utabize je ndabizi byarandeze nico gituma ngezaho ngeze uyu munsi so ego muri make nibyo. Ego no munsi tuvuye ko umuntu yo kenera Miss Popularity mu ma event kugira ngo nawe amufashe amushiriye mu kuboko kwiwe yuko yo muronka vyoroshe. Ego nibatse ko atakibazo gusa vyovana n'ico kintu twoganira tukaraba ko twobikora. Ego murakoze cyane ikintu nari nifuza cyane cyari guha umuco abantu ko vyavuzwe mu gifaransa benshi ntibabitahuye abarundi benshi ntibobitahura ariko nari nifuje kumenya neza ico wokora ariko ndagushimira cyane ko mumpaye je nanyuzwe. Murakoze namwe. Nawe murakoze sibakoze bandati ko mwabonye neza yuko yatwiganire byinshi yadusiguriye ivyo twari twumvise mu gifaransa ntibitahure mu kirundi ndibaza ko twese twanyuzwe rero mpamagaro mwese kugira ngo mwitabire Festicab ndetse munashigikire ivyiwacu kuko gushigikira ivyiwacu bizotuma natwe dutera imbere mu makungu murakoze cyane.